bisanzwe ubwo ati niyakuriye wamwigisha mwisanzwe nikuri kigujamwe nabi renda ko ndavuga ikintu kivuga giti Zabi haheruka kuvugwa ngo barakoze inama n'abakinyi bo mu Real Madrid byaravuze ku munsi wa gatatu twabigarutse ko bose ngo bagiye ngo bemeranya ikintu kimwe kivuga giti dutegereza kugwanira umugwi tukawuha resultat nziza Zaba kemeza nyene ku binyamakuru ati twarayaze ibintu byose bimeze neza abakinyi bakaza ati twarayaze ibintu byose bimeze neza na Vinicius yavuze ati jewe ngo Vinicius Junior azi ivyo niyumvira kandi Vinicius Junior nanje nzi ivyo yiyumviye none ivyo bintu bayaze bikamera neza warabibonye kuri Girona wabibonye ivyo bayaze bagatora solution kumva ngo nukugwanira umugwi warabibonye imbere ya Girona ivyo nyene nagaruka ko nkavuga ati burya twarabonye Cristiano Ronaldo na Gareth Bale tukabona bako batanga ibintu bibi mu kibuga tukabona hari ukuntu bateko barahuza ariko baje mu binyamakuru bakavuga ngo tumeze neza ariko mu kibuga bw'abwiza bw'abantu bubone nivyo bikorera kuri Zabi Alonso ariko kuvuga ati twagize inama n'abakinyi twemeranye ikintu kimwe ati tugiye kugwanira no gukora cyane kugira ngo duhereze tanzizo mu Real Madrid uko kugwana je warigize unakubona nta kwagaragaye kuko buri mukinyi wese wabona mwengo arorohewe no gukina ivyo yiyumvamwo arumva ko ari ibintu biri simple gukina ivyo abona ivyo atahura kubera yuko nta bintu byo kwitanga cyane wabona mu Real Madrid kubera yuko bikagaragaza nyene arakantu kakihari mu bakinyi ndetse no mumenyereza ari kutumvikana ku gihari yatanga ujardagire ku ruhande Rodrigo ari hanze uri kuranyumva ba Franco Masatuno bari hanze bagarutse nivyo byari biguko ashobora gutanguzwa muri urugero rukino SK ukagaruka kiyumvira ati icatumye yatanguza Antonio Rudiga na Demitaho bavuye mu mvuno ubwo nyene bagarutse caba yiki mu gihe gifise abakinyi ba Odecho ameni ngaho akemera kuriskardagire kamushira ku ruhande ari umumiriye mwiza twabonye ibitsindo byinshi biko biraboneka kuri Kylian Mbappe ku ipasi nziza cyane zivuye kwa Ardagire kuranyumva ariko amushira hagati ku ruhande mbese za pass twabona nziza ziko zitangwa n'uno mwana Ardagire aza kuzitanga bigenze gute mu gihe amusize ku ruhande wanashana nako kirimo ma aste 10 amaze gutanga muri equipe de Madrid ko duhare ma aste 10 amaze guha 9 Kylian Mbappe neza iduwe dasanzwe muri equipe irakomesha ibitsindo Mbappe amaze gutsinda vyinshi uri kurumva bitavuye muri penalty ni asise zivuye kwa Ardagire n'umuntu yanabivuze neza canke tunabivuye ko niko vya binameze witwa Ardagire niwe mukino uvuga ngo babanje gusubiriza nuvuje mu gice cya kabiri yega bategezo kumusubiza kubera yuko ivyo yekarakira ntivyari bishemeye kubera ko yakinishijwe no kuri poste atari guhiwe ariko abantu tavuga ngo gute wowe ushobora kuba wiyumvira ko ugumiza muri equipe itwa Madrid witwa Odecho ameni karakina Edward Kave karakina Fede Valverde karakina Jude Bellingham karakina ukacusora wa mukinyi yitwa nde Ardagire nuvuga ngo Ardagire ni wa mukinyi azi ni muri buri basi ukuntu mwataka bahagaze nimba ari twakina Mbappe bamaze kumenyana nko twabivuze ati ni nka Dio nziza ashaka ko yumvira akavuga ati ndaha Vinicius ndashaka guhana ukacumbwira Robert na Houston urarekuye bano bakintu uvuga urekuye Ardagire uzanya abakinyi baba Kasere babiri atasuvye umve neza Double Kasere wijemo Kamavinga yongeye kuri zina ryande rya Odecho ameni eske no munsi urukurondera umusaruro cyangwa ugomba kunganya hari kinavuze muri gestion tactique na kigarutse ko bwana Clovis na Yusuf ndavuga ngo muri gestion tactique nimumenyereza nto wabe mumenyereza muzima canke mwiza yego kuko ndavuga ngo iyo match opposition abakinyi hagara mu kibuga buri wese nawo uge kuri bando tushobo bigira ndatanguza uyu n'uje mu kibuga ariko uza kuba mwiza gute mbega muri fonctionnement DJ match irikiraba ni gute byo kugira urukino kumva ibi bintu bishize kuri Real Madrid byo gunganya inkino ziga kuri 3 muri LALIGA byarabaye 2019 kuri Zinedine ariko bo bahera imigwi ikomeye icyo gihe yahuye na equipe ya Valence na kimwe ku kindi Valence yanimeze neza icyo gihe ahura na Barca ubusa ku bundi ngana na equipe ya Bilbao ubusa ku bundi ariko nyumvira equipe ngana na Madrid ngana na equipe ya Rayo Vallecano anganya na equipe ya Elche anganya na equipe ya Girona ama equipe ari underdog ama equipe ari matomba muri equipe muri Espagne equipe isa nk'igorana na equipe ya Rayo Vallecano kuko kuva 2019 hareze imyaka itari mike equipe ya Rayo Vallecano gira itsindira bigoye cyane ariko kuri Zabi Alonso hagezaho club ikeneye igitsindo kurusha ibindi byose ariko zero no bwabwinge bwawe kubera ko muri tactique uri hasi ukuyemo no milieu offensif uzemwo milieu defensif ukuyemo umediateur akina yataka uzemwo umudefenseur umediateur akina azibira none urakeneye intsinzi ngaho muri make wewe mu nkumenyereza ugiye kurondera intsinzi cyangwa ugiye kuzibira intsinzi watsinze niho hano binagoreye ni kimwe navuga ngo biratangaje ko Zabi Alonso ashaka kuvuga ngo twakinye urukino rubi ariko hari nimero zibiri wanje mwiza ariko arakina ariko kubera ko nshaka gukora remplacement ndamukura mu haza nshizemo nimero zibiri Zabi Alonso arabikora cyane ariko ramenyereza benshi je ndakunze banahuri neza kuri narakunze urukino
Hansi Flick yigeze kumenyereza batsinda equipe yari equipe yo muri Portugal ya Benfica de Lisbonne. Yarabonye ko umugwi kabisa warushije wabanze kubarusha. Aravuga ngo reka mpopere nyabataka mu kibuga. Akubitamwo bita Ferran Torres ashiramwo bale wanduski ahuramwo na Mine marasangamo na niyo musore w'unya Brazil Rafinha bose aho bapurana mu kibuga. Aravuga ngo nta yindi shwa mfise umupira ugiye kuburangira ndabacamwo ikiba kibi no gusatira. Siko birangira bita Rafinha sindize cyo gatanu. Akona karo kambere nanze kumva. Ariko Xabi Alonso ubwawe urazikorera do Madrid gusize muri pressure ko Barcelona agiye kubitsinda kipe yande. Ya kipe bari batsinda kipe novuga ya bari batsinda Deportivo Alaves. Bitsinda bitatu. Siko tuzakuba tubigarukako. Siko. Ariko we Madrid uziko neza ko iryo kosa guta gutsindwa. Bireza ko bigushira inyuma equipe afise Barcelona. Nayo sinziza ariko bireza ko biguca muri pressure. Raba remplacement ya Kodezine witwa Xabi Alonso ku munsi wejo. Matango na gatandatu yasoye witwa Dagire yize tware Kamavinga. Matango 72 aso yinjiza Rodrigo aso witwa Roecho Wameni. Alvaro Carreras araza kuba yinjira Fran Garcia mu gitwa Gonzalo Garcia nawe kuba yinjira ku 59 ushumvizo remplacement zihari. No kuvuga ngo ugiye akora no muri remplacement yakoze kwizamwo Rodrigo. Of course yagombye guhindura gufata Kamavinga asubira kuri gatandatu kugira ngo yegeze imbere Jude Bellingham na nuze na nyo musore kana bakine hakate mu kibuga imbere yabo. Ariko hari ikintu ngona kuvuga ngo Real de Madrid iyo ufashe Kylian Mbappe ni nka remote control ni nka telecommande y'umugwi. Siko yego ico naco nikibazo wanashaka umuntu afise ko nkeneje tukiganira ko witwa Kylian Mbappe. Siko nimba we usho gukontrola Mbappe equipe irapfuye. Ariko twaronye myaka iheze ubwo bita Vini Junior yakora explained video era ko mukinyakaza akakwita Man City akakwita Bayern Dominique katwekiwe. Ariko ubu Vini Junior yaramaze nk'ugwanura kariro. Si Vini Junior karitanga ko yitanga mu myaka. Garabona yuko nakarakina hari abantu batamwishimye karakina. Siko rero ugiye kora kujenye na mana place makora uno mugabo nabikubwiye ndavuga ngo uno mugabo nkunda kubona ikintu citwa pression kiramugora cyane kujera. Ubwiwe akwiye kwicara kibaza mbega ndi mumenyereza mwiza mu kijanye na fonctionnement DJ cyangwa ndi mwiza mu kijanye no cyo dokwita na positionnement. Warabonye nyene eje yakumbagaye hasi ngombwa ndokibuze hari acaita akwafukamye direct kabakabaye. Rero mu ico gerero uwo mugabo bita Xabi Alonso ubwiwe narabe neza avuge ngo mbega ino club ndimwo yitwa gute cyo ni cyambere. Mon ami Bona Clovis nagizo iriya club ya Real Madrid ni club ushobora gutsinda inkino zitanu bakakwirukana neza bataravye kontra baguhaye sivyo. Hari umutima bigenze kubwira ngo ushobora kuba mwiza kwa Everton ariko ntubibwiriza ko ucagwa garanti yo kuba mwiza kwa Man City cyangwa kwa Liverpool. Reka bigoye. Ushobora kuba Xabi Alonso mwiza kwa equipe ya Leverkusen ariko nicyo bisigura ko ugiye kwa Real Madrid uba mwiza. Hari abakinyi bavuze ngo no kubakinyi bavuze hari umukinisha ko ari mwiza kwa equipe ya par exemple kwa River Plate ndakumva nka Masantuono ariko yata kwa Real Madrid bikanga. Hari nuko ati inzu bamwo icyo bita pressure ikagusaba gutanga byinshi kurusha icyo horutanga. Na Xabi Alonso nje mugezeko. Imiki gihe rero Xabi Alonso nabwinye ko ndi kwa Madrid equipe iransumba ni equipe ikomeye kandi nta umugabo bita Florentino Perez yigeze kubwira Cristiano igihe amasa 30 ngo ashikirire ne Messi akina muri Barcelona yamubwiye ati uri Cristiano Ronaldo of course ndakubahiriza wakoze nk'umukino ariko menyikere Real de Madrid nta muntu aruta equipe Real de Madrid aramuri ko ragenda. Siko uri Xabi Alonso uri gukora amakosa ave ku giti cyawe uri kuyima abakinyi beza mu kibuga burya ntavuge ngo Rodrigo bozi tactique ziwe Rodrigo ahubwo ubwiwe no kumenya mbega Rodrigo nakazo dufitaniye mbega ubwanje je na Rodrigo ko Rodrigo byase kuba ko yinjya muri tactique zanje y'ibyo nipfuza byo yoma mu kibuga mbega Rodrigo no mukinyi mubi no mwicere kwita 90 cyangwa sinamukinisha. Akarorero rabagiye muri Brazil muri equipe nationale ya Brazil akina match nziza ari witwa Rodrigo. Oya kwa atakore Madrid akavuga ngo Rodrigo no mukino uvuga ngo mubi warashaka kugeza muri kino gihe Rodrigo bigitsindo. Nikimera kubwira ngo rero we Xabi Alonso genda wicara wirimbura uvuge ngo mbiga hagizeho nguma nihambira kuri tactique zanje cyangwa hagizeho mvuga ati reka nonere ubundi buryo no byaza mu musaro bakinyi fise mu kibuga kuko mwenderera gatsinduka indokurikira ko namonye hari umunyesha makuru akora ikinyamakuru ni Ondoshere yavuze ati iko yitwa Facundo sindamwika n'izina za kwanda ndabara yavuze ati hamwe yatsinda na Bilbao baramurungika aje kujya Noel na Pasika Noel na Bonane muhiri wiwe utara nabana n'ibindi bitandukanye na nifise ikibazo kivuga kiti
uravuze akantu kavuga ati barakina na Atletico Bilbao na Shani ku munsi wa gatatu ni muri La Liga. Eske uno munsi Houston na Robert Real Madrid na Xabi Alonso biraza kuba bifata inzira imeze gute? Xabi Alonso baraza kuba bamuha umuryango usohoka muri equipe yitwa Madrid canke Xabi Alonso na Florentino Perez baza kwikora ganira akavuga bati Xabi Alonso we turaguhaye akanya nawe uri kwatsindwa n'imigwi ishika kuri 3 bikurikiranya wamusize amatoshe kuri 3 nako amatoshe kuri 3 rukino na rumwe. Uno munsi Xabi Alonso muri equipe yitwa Madrid Houston kazoza kiwe kameze gute? Araguma kwa Real Madrid muri no nzira tubona ko ivyintu biko biramugora gukinisha abakinyi atazi gutanguza abakinyi wanashaka abakinyi 11 ba Real Madrid ntituramenya ngo naka ngonze kibuje muri equipe yitwa Madrid ntaba hari ubwo muri Real Madrid Houston Xabi Alonso kazoza kiwe kameze gute muri Real Madrid para kazoza ka kera kazoza kubu canke kazoza ka hafi kwa Real Madrid na Xabi Alonso kaza kugenda gute? Xabi Alonso baza kuba mubwira ati guma hano cyangwa Xabi Alonso bavuga ati reka wofata ivyawe usubire handi hantu zo kurondera handi ati wewe urugwego rwa Real Madrid na equipe ntabwo muri rukurugero rumwe. Kazoza ka Real Madrid narako kazoza ka Xabi Alonso muri Real Madrid urakabona gute Houston? Ingingo ya kazoza ka Xabi Alonso mu Real Madrid novuga ati mu minwe y'uburongozi bwa Real Madrid na cyane n'umunyeza uno president wabo uno Florentino Perez kazoza kazabi mu Real Madrid ni ingingo iri mu minwe y'uburongozi bwa Real Madrid uti kubera ikibona Ligue. Ivyo byose biza kuvana na objectif canke intumbero no Real Madrid bafise. Yego. Ubundi nimba Real Madrid bifuza kuguma muri ya migwi canke kuguma muri rwa rutonde rw'imigwi habwa amahirwe cyane gutwara ibikombe canke kuyibona ko ifise bwa bushobozi bwo gutwara ibikombe bishoboka ku mugana wa Burande se nivyo basanzwe banakinira mu gihugu cyabo bakiniramo ca Espagne no kwirukana Xabi kuko Xabi je uko maze kumubona uko maze kumutahura si wa mumenyereza no vuga ati nubwo bomureka ngo yoba yego nijazo gutsinda zi Celta Vigo azogutsindira zi imigwi itandukanye yo muri La Liga riko urumva azogya naho amahirwe gutsinda FC Barcelona ariko kanatsinda garukurabe n'iyindi migwi yose agiye aratsinda ku rukino rwa abakinye no mugwi wantuze wa muri baheruka gukina bagatsinda ni Olympiacos muri La Liga bakinye baheruka gukina equipe yitwa abo baranganyije na FC Depart riko urumva buri rukino rwose Real Madrid kina n'ugwinganya urumva ati yanganyije kubera ko bayibiye bese Real Madrid mwemeranye n'icyo jambo cyo kuzokwama mumva ngo ati ngo mwanganyije ngo kora ngo mwibiwe nta musi rimwe muzo kumva ati uretse no kunganya twatsinze kwa ko twari tubikwiriye ego no musi Real Madrid n'ubwinganya wumva ngo ati ngo yahengamiwe n'ubuhagarikiza ese ivyo bintu murumva ko rwo buzima bwiza Real Madrid mwoko mubamwe canke mwifuza bwa buzima bwo kubamwo ngo ati Real Madrid nivyo yatsinze convince yari bikwiriye koko urugero Real Madrid irimo urabona nyene kuri kwifisa urugero rwo guhaga amahirwe gwa yamigwi ushaka gutwara igihombe cya UEFA Champions League wisunze ukuntu Chelsea kirakina no munsi wisunze ukuntu Bayern kirakina wisunze ukuntu Arsenal kirakina n'indi migwi itandukanye urumva ko Real Madrid oya amahirwe nkuko oya amahirwe kera kuranyumva yego raba muri Bayer Leverkusen bazanye no mumenyereza avuye muri Man U witwa Ten Hag atsinzwe inkino zibiri Leverkusen bararaja twebwe bivanye na gahunda dufise cyangwa objectif dufise nitubona yuko Erik Ten Hag ari karadutwara reko bw'ivyo rero wanka kugarura imene ikiri hafi yamara kurenga imirambo kabira nkayo rero Bayer Leverkusen banse kwabira nk'impene bavuga ati rero reka tuyigarurire hafi bitaragira kure amazi atararenga inkombe bamukuraho kuko barabona ati ego nivyo ushobora gutsinda inkino zibiri canke zitatu zikurikira ariko turavye je karakinishamwo uburyo asoma urukino afise urugero rukiri hasi cyane rero Real Madrid ko twifuza canke Bayern Munich ko twifuza kwisanga muri za top 4 canke twifuza gutwara n'ibikombe bitandukanye solution yo kumukura hakagenda rero Xabi ni Real Madrid bumva ko bashimishijwe no kwama bumva ati twatsinzwe kumva abafana bako baravuga ngo Real Madrid ngo yatsinze ko yahengamiye ko baronse penalty Real Madrid urabe kenshi ibitsindi gombora betse kwamara ama penalty ukabona neza Xabi Alonso nta yindi nzira nta bundi buryo nta yindi nyubako afise yo kuronka igikombe yo kuronka igitsindo irenzi ya Mbappe yo kuronka igitsindo irenzi yo kurondera penalty revyo byose ukacubona ati iyo Real Madrid batera baja wapi ntaho reko ubwanje rero uburyo bwiza bwa Real Madrid bwo kumva yuko boshika kumbure muri
ya migwi ihabwa amahirwe yo gutwara ibikombe cyangwa gutwara n'ivyo bikombe kanatsinda nuko Xabi Alonso yosohoka. ubundi bona umubaji ikibazo kiza abona Clovis na Wilson nubwo ngo ari umugabo yitwa Fernando Burgos akora kinyamakuru Onda Cero yavuze ati hamwe n'umugabo atotsinze urukino wa Bilbao shakwirukanwa. Ubajika ati uno mugabo ubu naho wagezeho yirukanwa muri equipe ya Real Madrid kugira ngo club ibandanye n'ivyo irifuza gukora. Ndakunda kuvuga ikintu kimwe, of course ushobora kuvuga ngo Xabi Alonso ntari karatanga byiza byabwiza ko yotanga muri equipe ya Real Madrid kuko ni club nini ko inamurusha izina. Uno mugabo burya ngati characteristics z'umumenyereza mwiza uzibonera ku maglamoma. Kuma ku nkino zikomeye namuna ati ujya mumenyereza ni muzima ari kintu amaze kwepoza muri equipe. Uno mugabo agitangura nakubwiye ngo sinzi gitangura yagufatiye equipe za Oviedo arakubita afata za Valence arakubita muri Mondial de Club agufata two muri Brazil ahondagura Juventus arakubita ati umumenyereza n'uyu muzima tamaso arakubita ari tuvuga ngo reka tumura imbere equipe ya Paris Saint-Germain imwe ma club mezi burayi tuvuga ati aza kwitwara gute yego barakina na Paris Saint-Germain tubona umugabo ni futi mu vyemeza afata muri remplacement umugabo nta kirimo siko tuvuga ngo of course ni match shakumunanira bibaho buri wese ashakungura match gazitsindwa ari no mu nyubako tuvuga ati nta kibazo arakinyizo match araza yitwara neza muri LALIGA ariko tubona ko hari cyo kindi manque ya concentration na determination kuba kingi mu kibuga siko gisongora kubona ibibazo birazizuguruzuguru Mbappe na Prito Vine cyangwa kogereza amasezerano birazi ibintu byinshi aramusora mu kibuga bibibazo siko turavuga ngo okay pas de problème reka turembega azo gutwara gutse imbere y'umugwi wa Atletico de Madrid siko ndiko ndavuga ko mu gikoma akomeye siko Atletico iraze mu kubita ibitego bigera kuri bingahe 5-2 kuri 2 turavuga ngo mbega hagezaho equipe ya Real Madrid isuzugurwa na Atletico ibitego 5 turavuga ngo icyo ni igipimo cya kabiri tumutwe kwa Liverpool imwe ma club atari mezi burayi butuvugana muri Premier League kira kwitwa no mu isi no mugenzi yaje gukina na Real Madrid ibigaragara ko muri championnat imeze nabi cyane turavuga ngo mbega Liverpool iraza kuba merega bigenda gutse imbere mu Real Madrid mbega Xabi Alonso ne kajyo keza kwerekana ko umunyereza mwiza Liverpool yatse kumwicira Anfield Road utabizi mufana atakurikanye urukino equipe yatse kumunigira Anfield siko tuvuga ati okay Liverpool isha kwimutsinza ko ni club kiragaragaza kwikora muri pressure y'inkino imaze imisi idatsinda yo bigenze uko turavuga ngo classico yayitsinze ariko sinzi ndembe nkawe ndabwo FC Barcelona nimeze neza vyemeranye equipe ya Barcelona nimeze neza yayitsinze ibitego 2 yagiye gukina na Pedri Gonzalez ari mu mvune siko yabitsinze kuri classico niyo ndavuga ayitsinze ibitego bigera kuri 2 kuri kimwe byaboneka ko yaba ari equipe ya Real Madrid imeze neza kuri Barcelona nabonye byako ibitego birenga kuri 2 cyariko nka 5 ariko kubera ko Xabi Alonso atazi guprofita club mbi ayitsinze 2 byinyo kuri kimwe taravuga ati mbega biraza ko bigenda gute kandundura ne ama club mato mateka rasinda butugitangura championnat karamugora mu kino gihe siko cyane remwe cyo gucura mbega Xabi Alonso agiye ku wande ko club nini zamunanira club no ziko ziramunanira araza ko yikuyikora muri no pressure mu buryo bumeze gute siko navuze ngo ari muri club ikomeye mu rukizina nka Real Madrid bana bagomba kati no excuse nta excuse ngaha twagutugoya abakinyi twagutumye ibyo kudukora mu kibuga birakunaniye turakwirukana hageza Madrid ubu equipe ya Girona ivuga ngo nta na kimwe ya Madrid turaza kupa dukina ariko Madrid mu misi heze ngo akina Girona kajugumira yego ariko buri club iravuga ngo ni Madrid turayizimeze nabi tuza ko tuyikora ko matagera kora atari rimwe turaza ni rimwe cyangwa 3 yego Xabi Alonso mwana wa mama ko twakwanarije kuva katatuguye iyo chance turebe ko uzuza kwikosora tuguye imisi ngo duwarura ati nawe ni match yinye sindakokina guma naba mbega match par match aza kuba yikora muri pressure mu buryo umeze guta ko Xabi Alonso amakosa ni yandi nyene nimba muri vestiaire bumane kubaka vestiaire mugoni yitayire kuko hari ya boro washa kuhamara amarira kabika bikibazo nubwo zisende kuvuga ngo zizane ngarana umunyabwoba narakunze zidana kune yimere zidani yaradavye nako ati no club nabona ko bigiye kuba ibibazo hako nica ivyo no nubatse ngo no mugwe kanigi arigira aramanika ibirataragenda Xabi Alonso nimbona bikomeye kujira vestiaire nakure meza kirikari yivire muri equipe de Madrid kuko hariya kwa Perez arakwirukana ko Perez nabonye n'umugabo atamanyego ushobora kuba no munsi mukubavuga neza of course kuri micro akubwira ngo
nishimiye Xabi Alonso akadukwa aragerageza ariko ejo bugacaka kwandikira wetse kubirukana Xabi inyubako ziwe sizo karasinda jewe sino nashigikira ngo bamaze bamurinde ngo atsinde ngo urukino rwa Atletico Club Bilbao ashobora no kugira amahirwe akarutsinda birashoboka ariko ikibazo kihari rero impact karatanga impact y'abakinyi biwe mu kibuga imeze gute iratwizeza ko Real Madrid ejo bazohora na migwi komakomeye bakayitsinda kugira ngo bisange muri amigwi ikatwara ibikombe bitandukanye jembo na Real Madrid y'uno munsi kuntu ihagaze nuwosubira ka FC Barcelona ntiyumva imbere FC Barcelona kandi FC Barcelona ari mbi ariko uranyumva rero Real Madrid igizwe no mumenyereza Xabi je kubganje sinemeranya ko ari nziza ngo bomanza bakamuha amahirwe gushaka yo kumanza gatsinda Atletico Club Bilbao turakunze kubona amahirwe abaho muri football ashaka kugira amahirwe gutsinda Atletico Club Bilbao none eske niko rugacho tubona ngo Xabi yabaye mwiza cyangwa tworaba impact yo mu kibuga yega na Bilbao nanye ntihagaze neza no munsi imeze nabi none ko gutsindwa na FC Barcelona ubona ko yafashwe neza na neza ibitego bine kubusa uri kuramba yafashwe cyane raba umumenyereza yitwa Carlo Ancelotti mu mwaka uheze yanganyije inkino zigera kuri 2 na Atletico de Madrid muri La Liga yongera itsinda muri UEFA Champions League ayitsinda ari retour uri kuranyumva ikigeretswe ko uraba ukuntu yatsinze uwo mugwi wa Atletico de Madrid yatsinze Atletico de Madrid adafise Eden Militao adafise